Gasura yaciye afata akanya ko gushikiriza umuyobozi w'ishuri n'abo bakorana bimwe mu bikoresho mfashanyigisho bari babegeranije kugira bashigikize iryo shuri. Ibyo nabyo bikaba bigizwe n'icyuma kigwiza impapuro photocopieuse, imprimante, ordinateur hamwe n'impapuro zitari nke. Muri iryo jambo kandi uwahoze arongoye iryo shure akaba ari nawe yanayitanguje Augustin Niyonkuru yaronkejwe urupapuro rw'iteka kubwira yakoresheje kugira ngo iyo lycée communale ishobore kubaho. Mbere kuri bamwe bakaba bavuga ko iyo atabawe batari kuba bageze nk'aho bageze, kuko iryo shure ryabayeho mu gihe igihugu cyari mu bihe bidasanzwe. Abo bahoze ngaha twasanze twisunze ibihe bitoroshe, twatanguye kurongora iri shure yaciyemwo ubutwari yerekanye. Mbere byaranashitse rimwe rimwe aragomba no kwaka ubuzima, ariko ntiyahunze kubera ko umwungere yigura intama ziwe baramukubaguye, ariko yagumye inyuma y'intama ziwe. Tumaze kuja hamwe twasanze ku by'ukuri nawe ari uwo gushimirwa, nubwo turacari bato arazi umwanya yaratureze, ngabo twasanze tumushimira tukamutera intege. Nivyo aheruka gukukuruka, ariko yakukurukanye iteka kuko yararyiteye, arico gituma iryo teka akwiye kurigumana. Twaramuteguriye akantu twamusaba ko nawe yohaguruka kugira ngo tukamushikirize. Uwakazanye yogashikana ngaha tukamushikiriza. Kuvuga yuko twamuhaye urupapuro rwo kumushimira kubera ko yakoreye neza igihugu, yakoreye neza ishure, nabo yareze. Twita certificat de remerciement, iranditse ko amajambo ndayasomere. Avec nos plus sincères remerciements, Monsieur Niyonkuru Auguste, en reconnaissance de votre service dévoué et de votre leadership inspirant en tant que premier directeur du lycée communal Gasura, votre engagement envers la communauté, votre compassion envers les élèves et votre collaboration inspirante avec autres éducateurs ont eu un impact profond sur la vie de nombreuses personnes. Grâce à vous, notre école a évolué et notre connaissance s'est approfondie. Nous vous exprimons nos plus sincères remerciements pour vos années de service exemplaire. Votre dévouement et votre lucidité ont été une bénédiction pour nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les années à venir. Remise le 15 novembre 2024. Applaudissez. Amande y'uru rupapuro rwo kumushimira twaciye twirako uca tumuha envelope z'amufasha kuza aributsa. Nayo Augustin Niyonkuru umukukuruke akaba ari nawe yatanguje lycée communale Gasura, yarose umwanya wo guca umugani no kubibutsa ukuntu urwo rugendo rwamugoye, gutyo aboneraho no gutanga impanuro ku rundi rwaruka rwo muri kazoza. Nyakubahwa ndongozi ya komine yacu ya Mbuye, nyakubahwa muyobozi wankoreye mu ngata, ubahwa mwese umwe wese mu cyubahiro ciwe, uko nohava
nihenda kuri umwe cyangwa uwundi kwiteka imana yamuteye imfura za rino shuri ni ukwita yuko ari mwebwe mwatunganije runo rubanza ndabye ibintu nyine birakoragenda barezi bagenzanje kuko naje naho nakukurutse ngoma ndi umurezi bibondo baregwa tuberenga kubera mwebwe tugere Kristo biga bashapatire mukuru yagiye yego nukurikiye wese mpapa ndonka ibyo mvuga ariko reka mvuge bike tuba byaranze ishuri kuko babisabye nk'uko umuyobozi yankoreye mu ngata yabivuze iri shuri ryatanguye umwaka w'ishuri wa 97 ushira wa 98 ico gihe jewe nari umurezi kuri lise Muramvya nagiye muri teteregwa mbere ndagira n'amakenga mugabo ndahanuza umuryango ndahanuza umutima wanje hanyuma byose bihurira hamwe bati iga ni zone uvukamwo ni komine yakwibarutse nimba bishoboka ko ari icyo ushobora guterera genda uterere imana izokuja imbere kanubaha rero dushaka ni ukuri ntibyari byoroshe kuko babivutse aha mubona mufise izi nyubakwa imbere inyuma hirya no hino siko byari imeze 97 abanyeshuri 16 Directeur babwira twatanguriye ahantu habikwa ikirori cyo gupomba ikawa udutewe nagiye kudutira kuri ekofomigezi kuko nagenda nisanga kuko iryo shuri nari narigeze kuriyobora nuko ikibaho cyo kwandikako nagiye kudutira mu kirika nagihawe n'abarajejwe kwigisha abakuze gusoma no kwandika nuko ndaza rero ndega gukina batatu baza yuko byoroshe kubaronka ihe bambewe kuko cari gitoroshe ariko fadikanije n'abatama mpata kuvuga amazina kandi za gukengurukira nukuri narabaronse tubaja ku kivi rero naho byari bigoye aho hantu ntari horoshe umengo yavyo 16 ariko abamaze umwaka babaye 15 ndibuka muri bajise matricule Directeur yari numero 12 aho iboza kuraba basanga ariyo numero afise numero matricule kuri ishuri eko byagoranye gose sinobivuga ngo muhapa ndabarambiye ariko mugabo naragize ibimpimbara naragize n'ibingora mu byampimbaye nukuri ababyeyi bampaye abo 15 barafashe mu mugongo gose imigambi yose nabashikiriza barayikenguruka bagaca bafasha rero ukayirangura ibintu bikagenda neza umwaka w'indwi urahera ni mu Kanomego na 12 sindavyibuka neza umengo babaye 12 yego umuyobozi yavuze ati twari kumwe n'undi mwigisha jewe n'undi mwigisha nagiye kumuronka mu kwezi kwa kabiri ko mwaka wakurikiye ico gihe cose rero nari harankiyambara nkagenda Bujumbura muri BPS nukuri
narisanga nahasanga umuyobozi twari twageze gukorana kuri lycée Kibimba no Muramvya agaca ngenduza amasection yose bakampa udutabo acaza ndatwikoreye ico gihe n'amataxi moto ntari bwaboneke amakinga byaragorana napariya kwikaburimbi ndavyikoreye ku mutwe no ngaha ibyo rero uwo muruho wahavuye uva mu munezero n'ikimenyamenya n'izimfura je n'izimfura z'ishuri zagiye ngaha ziriko zirakora ibikorinka nuko umwaka urahera turi babiri tombe narenze nti batubava mu bushikiranganji batabwemera mugabo umwaka w'ishuri urahera abana arunguruza duca dukorera mu cyumba kimwe mu byari bigize zone nanje gacamba mu cyumba gikurikira yego ivyari vyoroshe ariko rero mwaka ko byagenda biragenda intambwe twagenda dutera iyindi mu mwaka w'icenda rero umuyobozi yavuze ko ari ishuri ryubakwa yavuze ko ryubatswe na Prebu ariko Prebu yubatse zirya primaire beniga home twe twubakiwe na twiteza imbere ndibuka yuko nanone nagize nk'uruhara kuko naguma ngenda nishutsa wamenga ndiye mwana w'imfuvyi sobo delegiteri musangira gushigikira oya jewe hari n'abangwanya yego hari batifuza yuko iri shuri ibona izuba ivyo abari ngaha abatabizi babimenye twagwanya urugamba rugawe gose nuko abigisha murumva ko ishuri rikura niko n'igitigiri cyateza kugenda gikura ariko byagenda gute abavyeyi bakamfasha tukarondera abavakateri bamwe nk'abakuru i Muramvya abandi nk'abakura mu Kivoga nuko ariko rero muyobozi rema kuko iri shuri ryaramanya abantu barikunda aha rero ngomba mvuga amazina kandi ushobora kubishikiriza bishikane nagomba nkengurukire imyevuye ku mutima Professeur Nzinahora Anatole umushimira kubera iki amaze kuza akarabira ishuri ryari mwaka w'indwi rikoraniyemwo abana barenga 150 ati ntiza guterera acagenda yemeye kuzondira abavakateri umwaka wose ico gihe uko kwezi guheze amafaranga yacapwa naho indongozi zimwe zitifuza yuko amafaranga ashikira mu bibazo by'ubuyobozi bamwe bakifuza yuko aca muri komine ariko bayatanga yagira ati jewe ndayaha ndamwizeye araza kuyashikana kandi ariko byagenze ngomba nshimire kandi bimwe bivuye ku mutima Patiri Niyonkuru Pascal nawe nk'imvukira uko ciye ngaha ntiyagenda ataje kundamutsa ntiyagenda ataravye abangene bifasha igihe kimwe rero acarambaza ati mbega ufise abana bantaho nikora bangahe acarambira ati nturaba ubwoko raba nawe bantaho nikora duca turakifatikanya nabo n'abarezi twari kumwe turagira urutonde turumuhaye indwi iheze yaciye agaruka abazaniye minervale y'umwaka wose atuzaniye n'utundi dukoresho dufashanyigisho dukeyi uyo nawene nukuri usubire mu mumpera amashi nuko ngomba nkengurukire rero n'abavyeyi rero mpereye ku muhisi Umutama Mutohana n'umuhisi Ngwingwi abo batama nibo barongora komite z'amashuri
bakomite y'ababyeyi nibo twatunganya imigambi hamwe kandi bakafasha kwirangura. Ni ukuri ndabakengurukiye, nimba abuzukuru babo bari ngaha bumve yuko ndabakengurukiye. Nuko indongozi ziri ngaha zirama zishyira ku muzirikanyi indero y'abana. Ni ukuri hamwe umuntu ugombye kwikunda ukibagira izo bakujeje, ukibagira intama zawe, ubuhemutse ku mana n'abantu. Umuruho nagize kuri uyu munsi numva umengo barankanze, yego basi barankanze, ndaza kukigarukako. Muti byakwabaje n'ibiki? Jewe narababajwe n'iminsi 3 mu myaka 16 narongoye iri shuri. Narababajwe n'iminsi 3. Narababajwe n'urupfu rw'umwigisha twakorana yitwa Salimana Jacqueline. Ndabasabe muve hasi tumunamire. Murakoze cyane. Narababajwe kugira kabiri na greve y'abana bo mu mwaka w'10 yabaye bitavuye ku mvu zanje, ariko bibaye kumwe mu barezi tutumva umugambi kumwe, nta zina ngomvye kuvuga. Icyo cyarambabaje, yego nukuri. Ahize ndongozi izi mfura ndazi ko baca bamwumva. Amareke cyambabaje no munsi duterwa muri iryanzu, abagizi nandaye bakadutera bakaturasa bagamije kwica jewe, ariko Imana irakinga n'uwo turaranye ku gitanda turakira, nta n'umwe yahasize ubuzima. Ibyo rero nibyo bihe bitatu novuga byambabaje, ariko uyu munsi murabimpojeje imfura za Gasuru. Ngomba rero isozere ku ijambo nerekeza ku baregwa. Ibondo baracumugani mu gifaransa bati Angers rendu n'est jamais perdu. Eko nabye ukwitanga kwanje, nabye umuruho nagize, ngaca mbona ingene banteye iteka izi mfura z'iri shuri, numva namwe mwoca muritorera murabonamo icyitegererezo, kuko iri shuri rigitangura ntawarazi yuko hazova intore nk'izi. Iyi bambewe none rero izi zibika zari amagi, namwebwe rero mubafatire ko akarorero, nk'uko nakorewe mu ngata n'uwo nareze, ese nawe yokorerwa mu ngata mugabo hagati besije namwifurije hamwe yokorerwa mu ngata ageze mu zabukuru agakorerwa mu ngata, n'umwe mu bo yaretse byo mushimisha nawe ndabizi. Nibyo rero ndabifurije. Hanyuma nkengurukire izi mfura tukaganuke mushikirije, ndetse ntimugashikirije jewe cyenyene, mugashikirije n'umuryango wanje. Ngejeje kukaronka nanditse akamesaje, ubunye ngira ngo inyishu zimaze kuba nka 20 basaba ngo turungikire ifoto, turungikire ifoto. Ntimuteye iyo murata kubaho. Ndabakengurukiye rero, ndabakengurukiye aho mwakuruye. Imana ihongereza imigisha. Nawe muyobozi ndaguteye intege, ndaguteye intege. Tera ugumije, urabona yuko ufashwe mu mugongo, akataraza kari mu nyuma, kizima ubona hirya no hino uhagatiwe. Hanyuma nkabasozera ngire tuti
tugire kristo